ku ncuro ya 11 yikurikiranya Karusi yongeye kuba iya mbere muri Concours national. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaraye bushize ahabona uko intara zikurikirana mu kumenyesha mu kibazo ca Reta cyo mwaka w'icenda édition 2025. Nk'uko biri mu rwandiko rwasohowe n'umushikiranganji w'indero ejo hahise, n'ubu intara ya Karusi ya kera yateruye ikibanza ca mbere n'amanota 97 kwijana. Kuri urwo rutonde nyene igisagara ca Bujumbura kiri mu kibanza ca nyuma n'amanota 69 kwijana. Hisunzwe intara zitanu zishasha, ikibanza ca mbere gitwagwa na Buhumuza ku manota 89 kwijana, nayo intara ya Bujumbura igasozera urutonde n'amanota 72 kwijana. Tugaruke kuri Karusi. Iyi ntara yinjiye mu ntara nshasha ya Gitega imaze kwandika izina rikomeye mu kiringo kitari gito mu bijanye no kumenyesha mu bibazo vya Reta. Mu mwaka uheze wa 2024 niho hahimbazwa imyaka 10 yari irangiye iyo ntara atayindi ikorera mu kibanza ca mbere. Ni ibirori vyitabiriwe n'abatari bake harimo n'indongozi zo mu Bushikiranganji bw'indero. Gitega yagutse izogumana ico kibanza kwa 12 myandagaro muri 2023 mu gihe abene gihugu bo mu ntara zine zigize intara ya Gitega shasha arizo Gitega, Karusi, Muramvya na Mwaro bari bahuriye hamwe mu bikorwa vyo kubaka ubwugamo bw'ikibuga c'Ikarusi. Barabajije akabanga Karusi yo ikoresha ngo yamari ya mbere. Ujejwe indero Karusi ico gihe yababwiye ko atakindi bakora atari guha imyimenyerezo akatari gake abanyeshure yabategurira guhangana n'ikibazo. Venamani Rambona yaramutswe intara ya Gitega ico gihe yavuze ko hari umushinga ukomeye uzotuma uzoyiramutswa azoronka heza atangurira. Biyemeje gushira hamwe ivyumviro ngo intara ya Gitega yagutse ize yamane ako karorero. Vyukuri n'uyuhe mukenyuro Karusi yo bikoresha ngo igumane ikibanza ca mbere. Umwaka uheze mango nkaya ico kibazo Iris News yarakibajije nyuma yuko Karusi yari yabaye ya mbere. Bamwe mu bishuye ntibabona kumwe kuba iyo ntara igumiza imbere mu bibazo vya Reta. Bamwe bati biragaragara ko abanyakarusi bitaho indero cyane kuko ntibo kwama baba ba mbere mu myaka yose bikurikiranye baraciye ubwenge. Abandi nabo bati habe namba, ahubwo Karusi ifise abanyeshure bake ibituma ibitigiri vy'abayoberwa bitaja hejuru cyane ngo vyononere abamenye. Nikimenya uzosanga kenshi 10 ba mbere bafise amanota menshi atanumwe ava muri iyo ntara. Mu rutonde rw'amashure 10 ya mbere rwasohowe n'Ubushikiranganji nta shure ryo muri Karusi ririmo. Eka n'abanyeshure 10 ba mbere nta numwe ava muri ako gace. Amashure 10 ya mbere yigaragaje muri Concours ni Lycée d'Excellence Ngagara i Bujumbura, Lycée d'Excellence Rusengo mu Ruyigi, Lycée d'Excellence Musenyi i Ngozi, Lycée d'Excellence Makamba, Lycée d'Excellence Musinzira i Gitega, École la Pépinière di Bujumbura, Lycée SOS i Bujumbura, Lycée du Saint-Esprit i Bujumbura, Ecofo Kibati yo mu Kayanza, Iseminari ntoyi yo mu Dutwe mu Ruyigi. Concours y'uyu mwaka nk'uko Umushikiranganji w'indero yabishikirije kuri uyu wa mbere Nyakanga mu Rumonge aho yari katanguza ibikorwa byo gukarihiriza ubumenyi abigisha mu myaka ya gatandatu ngo abanyeshure ntibayimenye ku rugero rushimishije. François Vyayimana yavuze ko muri uyu mwaka habaye ubusumbasumbane bw'amanota burengeje. Yabivuze afatiye ku manota y'uwa mbere n'ayo wa nyuma, aho wa mbere afise 95 n'ibice 5 kwijana nayo wa nyuma akagira ibice 15 kwijana. Concours y'uyu mwaka yafatiye ku manota 98 ku majana 2 kwazoje mu mashure y'indara hamwe na 70 ku majana 2 mu mashure biga bataha.